Unajua sana. Kwa sana. Ozi, wala nugenda nko kwibotike. Cyane nukugira amenye kirundi nko Biheze. Ni naye muremure. Naye muremure, naye munini. Umva kiri genda gufana Biheze nakuveka. Nta cyumba cyo kubashitsi mufise, Cyenda kubwira ati, tujyamane ko ku gitanda kimwe. Tujyamane ko ku gitanda. Hama mwijoro. Tujyamane ko ku gitanda kimwe. Yego. Hama mwijoro hagacada umusuma Biheze. Hama uwo musuma wowe ni wamwumvise, cyenda kubwira ati kubera Biheze avuze ngo mama waba mwita nyoko, Ati nakubwira ati ozi haje umusuma agenda ukomenya nyoko. Niwo gukoma ni kugira nkuko kwe kubyula umuntu asindiriye byula nkunda gukoma amabona kirundo uzibone bako ngira niko ndakubwira ako kantu gukoma nanda kazi mugasi narinzi yuko nyoko ali ekirundi cyumbikana mugakora bimbwiye nyoko urumva ko cyabigila sasa kagenda kamenyoko Kende kamanya kuluma kwa chumbika. Ngira bijana kumaiza. Akibicha gute? Biheze urumva ko kica kibiya. Ahubwo ahuvuze ko nyoko atalema wawe. Turapendana sana mimi nawe. Turapendana tena. Gerageza rero uburyo bwose uzuremera ikosa niho uzoba umuntu. Uremeye ko yanagira ko. Urabona? Nikiganiro ndagiye. Chuta. None umva wagize neza. Oya sinagize neza. Urumva nawe ntiwagize neza kumugenda gikure. Urumva kubivuga nuko nari mbonye ibintu binsubiza inyuma nka brand yanjye. Brand yanjye ntegezo kuyihagarara. Ndashaka kubona ko twaba solution yindi tacho kugitego. Iyo solution n'ubundi sinayishimye byabaye kwabaye kwihagararako. Nawe urasaba ikigongo ibyo nibiki. Urana ingorane y'abagore. Wasabye ikigongo none ubu wumva aho kwihagararako. Fugutimbabarira n'ibisanzwe. Apana je umviriza kwanza je ntusaba ikigongo kwera ndakwinginze urabireka. Siren Vibes TV. Biheze on the floor. Hey. Oya sino swihari kandi ngiye gutya. Utanga lift. Nage lift. Nage lift. Rero dufashe direction. Tumubwira we Kombaza wewe nesumba dije. Ari bimubwira twa. Nkoroge. Oya. Oya terirege. Kelly. Isawa. Fataga taxi cross ari Biheze on the floor. Ntaso numwege uzasa. Engiri ya taxi hadi. Twenda gukora ikiganiro. Injira dushika hari taxi ahubwo petrol tukasa. None uri gufata video zikimbeganya. Wewe izo video ni zikuka. Nguri mwiza la. Ora ku tukurato. Kurandira kama. Oya kashwish. Ugari imvura irikiragwa. Uyavye nyene. None ivyo nyene wari ubifitiye gahunda ubu nyene. Comment ça va mes amis? Vous allez bien? Je suis avec la cause avec Biheze on the floor. Rap you da, you know. Just be d'être avec eux. Tu es là? Ali D'une façon extraordinaire. Nous sommes comme les gars de Oh mon Dieu. Voilà comment Biheze quand on était assis. Ariko mwana remnya wa la tesa frère. Biheze nikwambia kitu kimoja nimejaa chumoni nikaona basi kuna mtu amegaia basi ona ni kushauri kitu kimoja inabidi uchange Kiswahili sababu Kirundi haukijui. Basi na Kifaransa unakiharibu sasa hujui chochote. Unajua bro, nikwambia kitu ingekuwa poa sana basi nikipata mtu wa kuzungumza Kiswahili kwa muda mrefu sana na nisi kibaki. Hao wote si wanaongea. Msula Kiswahili chakini hachoni. Nuru sana anachonga Kiswahili vizuri sana. Kiswahili akili siwezi kuongea. Alafu unapona pirate Kirundi chetu inaniuma sana. Let me explain something. Ndio anaongea mimi nanifurahisha anachekesha. Let me explain something Biheze. Unajua kuna wakati unakwenda mahali unasikia accent ya Kiswahili yake bana. Anaongea Kiswahili cha Tanzania, Kiswahili sanifu. Si ndo vizuri bana. Lakini usiharibu lugha za watu. Acha nikwambie kitu kimoja bro. Mimi nimekutana na kibango kinoma mno. Unajua nimekwenda mahali halafu jamaa kanambia mbona ongea Kiswahili? Unadhani kwamba sasa tujui Kiswahili? Umba bila ndio chini. Wacha umba Biheze kaumba abalundi n'abalundi kazi n'ababuze. On sait jamais, on sait là jamais. Acha kubira uri kula twishima ko rero. Just kwiriye. Kada nikagenda wale kaandani. Mwasha kunyuma. Tunaendelea. Nasikia Biheze. Same fry. Kuna jamaa anakuambia, on se reviendra man.
Musore pe. Nacho ndafatira taxi hariya na. Yaravuze ngo Basi naambia kuza kungalukana. Uwe mushoferi wawe. Nikimaliza tunarudi wote. Nito turagarukana nanje. Nikwambie. Jamani, unajua inanikwaza mno. Unajua sana. Inanikwaza sana. Ozi, wala ugenda nko kwibotiki. Cyangwa kugira amenyikiro ndi nko Biheze. Ni naye muremure. Naye muremure. Naye munini. Umva kiri jenda gufana. Biheze nakuze. Don't know why. Kone jeo nani niyarula kuva mu kwa kera. Niyaruza. Basi nkimanganyura ko. Basi balanwengesha mugabo balamusola kali je umose kanu kamwe niyarula ngathisina gitaho basi kwikula mo kubwenge no kwikula mu bwenge kwikula mu bwenge nti kono iso kiravuze ni ikintu kuyarula barakwaru basi kuvuga ikintu kizoba kije kugira basi hata kama watakucheka basi ufikirie mwafaka wewe ongea tu kama wataelewa sawa kama hawaelewi je nikula mu bwenge basi nkishika man nasha kutereka mu shule rega chuga meranzi nigirisha wakati igenda shika nasha afite utabizi kwa kwavuga cyo gutesha ngo umutwe kwavuga hene nusaba usanga kuri twenge face my friend wana kibazo cyo face my friend man you be smart wait logo tagatari wait ndirimbo yizi bogote imvuriraguye logo tagatari mama wize happy me ishure gusa ishure nane ishure ni abiririye kona yitwa wize muri kai kugira subize nize muri kai anje nize muri kai kandi muri gutayi nagize amakosa izo hazize nyinshi ubundi ibyo nize byose ndabyibuka wazi ibintu nibagiye sawa wagwan me people everything be at tuyakora ikiganiro on the floor in the place giye ku kazi pamoja na Kelly Townaire ndabafatira imbere mama wawe arajyamye sibyo wewe njyewe naje umushisi naje kujyama kubasi tujyamane ko basi naje kukutemberera tivwa kukulamutsa nta cyumba cyo kubashisi mufise cyenda kubwira ati tujyamane ko ku gitanda kimwe hama mwijoro yego hama mwijoro hagacada umusuma Biheze hama uwo musuma wewe ni wamwumvise kinakubwira ati kubera Biheze avuze ngo mama wawe amwita nyoko ati nakubwira ati ozi haje umusuma gende komenyoko niwo mukuma Mr. Ella wagwan hello mwinjira na muri video yacu buramutsa general bigwa mama vipi akafura yo karago ego sha muvuye ko iki ni bon jenge yale gufilma jenge ngo turabure mama invitation c'était Jonela na Igbana ndabintu bute ko cyari bibabyo ngo imvura iraje ngo gende kumenya oya abasuma bari kubalimba inzu wewe ntiwamwumvise ko bari kubara uwo musuma ko ari kalimba kinabwa ati man Biheze cyuka gende kumenya ko ariko baratwiba ntiwamukoma man gukoma ni nguvugira ngo nyoko ni wamukoma ngeke ndamugwa rumva bifise sans kandi sans zibiri urumva nyene harimo igitutsi harimo igitutsi mugabo nk'uburi kurandika nkabwira uko oya mugabo ngenda mfashe kubaza ikibazo wowe nyene bira nk'uburi kurandika biragusikiye wowe uri jandi ndi mama no ubwiye umuntu genda ukomenye uko bakubwiye ati genda ukomenye uko Jean birafite sans
wowe ubyumvise sivya kuko mu kirundi gukoma ni kugira nk'ukwe kwe kubyura umuntu asinziriye byura nk'umuja gukoma amagora kirundi uzibona bako wigira niko ndakubwira ako kantu gukoma nandakazi mugasi narinzi yuko nyoko ali ikirundi cyumvikana mugakora bimbwiye nyoko urumva ko bucyabigira sasa kagenda kamenyoko kene kamanya kuluma kwa cyumvikana ngira bijana kumaiza kibice gute bifese urumva ko kica kibiya ahubwo ahuvuze ko nyoko atari mwana wawe reka tubaze hari muri commentaire sibyo umuntu akubwiye nk'ubu haje basuma kugira ngo umuntu agende akakubwira ati genda uvyure nyoko araje basuma ko kuvyura mu kirundi hariho rero amaterma abiri ushaka gukoresha kuvyura no gukoma urumva ko umuntu asinziriye avuga ngo bankomye wowe ufise umwana asinziriye abantu bako barakina hanze bati nimureke kunkomera abana ntibibaho urumva ni nkuko urumva gukoma abana no gukoma nyoko tutiyangura ikijuju kandi raba abisiguriye aribo bise sansi mugabo rero ariko baratwumviriza tunganye ikirundi twese uyu we urazi ko asanzwe agipirana urumva turashaka twumviriza ivyimviro vyanyu tumenye yuko umupitsi yavuze byo cyane atari gukoma muraje bwanje numvise ko yavuze ibintu bisiguritse gusa iyi ni joke harimo n'igitutsi jewe gukoma nari nsandakizi ko ari kuvyura mugabo nyoko sinzi ko ari mama nanzi ko nyoko ari ibintu bibi mugabo rero ubifatanya byose oya nyoko ni kirundi okay aho rero nibona nimba nyoko ari kirundi iruguru inyuma itimizi yuko gukoma nyoko atari icyaha ari kirundi tu simplement kigoye kuvuga kandi gifite sense cyumvikana fine okay ikiganiro kirahetse bashi take 5 tugiye gukora ikiganiro ndi mu modoka nziza washi naheruka mu modoka nziza ndi muri van transport mugabo uyu munsi naheruka mu modoka nicara ndi comfortable nk'uko ndi muri bus tu vois mais aujourd'hui je suis extra confortable vous voyez extra conteneur non c'est pas extra conteneur extra confortable bise tugomba gukora ikiganiro. Let's go. Bonjour. Eva, turatanga ikiganiro rero biga twari turi muri fraîche échauffement. Tugatanga ikiganiro utagira échauffement. Kamukino utagira échauffement. Yes. Abitovye igenda witwa. Gana nakora mukije kare. Sinibuka. Naje navyo nibuka twisire. You wagwan my people. Yo my people everything man everything kuri is there. Yo meze neza je. Meze muheje kunwenza we na Kelly. I am good. Ndamusaba abantu basaba baduherukana ya moya 2 mois je sais pas avuye mu Rwanda ubure wasohoye ibintu byavuye mu Rwanda fiko dukora ikindi kiganiro donc c'est ça. Yeah ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Assalamu alaikum kwa Islam wote. Yesu ashimwe kuba Kristo wacu. Amen. Yeah man bless up. Big up on yourself. Midday on the floor in the place. Nuri ari kuvuga walaikum salam. Naca abandi barabivugira muri commentaire. Mwesema? Yayivuze. Okay. Bon, uni Biheze muramuzi abantu batamuzi mufite problème. Bafite ibibazo. Muga hari umuntu yavuze ngo nta muntu atanzi nka mu Burundi. Ninde? Yarabeshe. Abantu bahari ni benshi. Ntibashaka ko batuzi bose vraiment. Niyo mpamvu ni byiza kubivuga kuramutsa abantu. Bona muntu atazi. Atamuzi. Uyo ninde? Erega numvise nabi numvise ngo umuntu yavuze ati nta muntu ataje abantu bose arabazi. Jean abantu bose baranzi. Baramuzi yo barinde. Beyonce. Beyonce nawe ni benshi batamuzi. Benshi rero. Papa wanje namuzi. Apana wowe wenyene. Hari abantu benshi batazi Beyonce nk'abantu ba ruguru bataraba ama television. Imagine rero umuntu wangahe wacu ngo nta muntu atamuzi. Yo barinde. It's sad. Ni babandi urazi ko hari igihe umuntu yikanga ubustari akikanginga botozo. Hama rero nta kiri usanga bibaza ko abantu bose bamuzi. Umviriza Kelly ntacu mwihorera. Kelly urumva ugacisa irigiye intebe iri kwimicafu. Urumva? Sincafu ye. Urumva rero
ugacusanga ushikiriye abapolisi ugacutangura kuvuga ngo je ni munsi no bane bagusavye amadokima nta muntu aje mwibarabara adafise amadokima hama bakubajije ngo je ndi naka uri naka yego none ni mugabo amadokima ntibijanye hama rero ugacusanga uriko uzanye wemeza umupolisi yuko witwa naka mu gihe atari bose bari interese n'imiziki yacu ushaka gusanga wowe ahubwo wivuze wowe wikwegeye atagukunda byiza oya noneho urashaka no kwivuga bikaba obligé kuza kuvuga n'indirimbo waririmbye urumva aho wihaye akazi deje wowe vuga uti wowe witwa Boniface hama rero niyakumenya ni chance kuri wewe kuko si bose bari interese n'umuziki wawe hari abantu benshi batanezwe ibintu byacu batubona nk'ibintu by'ibijuju nyene byo ngaho n'abandi usanga tubaryohera sivyo rero muri ico gihe aho ugeze ukabuzi ko utari kuri Silent Vibes ukabuzi ko utari kuri radio ukabuzi ko utari stage uri umuntu asanzwe ushitse ahantu urifata nk'umuntu asanzwe kubera pari ubustare hari umuntu nyene hari undi muntu amazina ari kuri karanga muntu atararyangiye hari abantu bagira ubustare bwinshi bakagara no ku bavyeyi babo bakabitiranya n'abafana narababonye kandi nico gituma ntabihanganira nje ndabatuka shubatuka sinihangana ubustare buratandukanye n'ibyo ntibabikuraba birandabura zigituma nukuri vira mifoko tuza turatandukanye ibintu yego kuki ubyoro nanzigira unkuri sana oya je narakuze man narakuze vraiment sindirimba n'indirimbo ziri romantique gasiko nahora abantu bantinya kera barandamutsa bien yego nguhiwe ngo reka sinzi ko bijya bintu bishoboye ngo birashika ukanarimbira umukobwa ukamubwira ko umukunda wewe barazi ko ufite umutima wibuye none je kweri je ndi giti none kweri kandi ukunze niza interview zanyu nizo zinkwegera jewe irakoze Imana irababona reka ngo nabatkuye ngo nabishuye nabi ngo yangishura nabi ngo ndamuramutse igihe cantuka ngo ndamukunda ariko sinomwegera baramaze kubwira ndamukunda ariko sinomuramutse yaca ntuka aho usanga ari ibintu maze kugucika bikwera abantu ibintu byinshi cyane kwera ko umuntu adashaka kumvugisha nyine ariko niba wakora ko warabihebye bunya nkuna niteze kugira sivyo n'ikino biguma ndungike ku mapave sinabiguma muja muri silent anyway bref naho kandi naho sinabivuga nabi yari bari blague yabari nta mutima mu burimwo ni juste turaryosha ibiganiro no kujoking hari abantu batigira babona ko harimo joke mu kintu mu hafi nk'ubu jewe nk'ubu woshima nje mu kiganiro cawe ukaga umusinziriye ugacumbaza wewe iyi ndirimbo ya ugacusanga urambajije nk'ubu wavuye muhira sanga nkajenesha sasa ntekana usimya kinga kimwe ku kindi nyene genre sindanagisigure sinisigure wowe nyene wocu biheba sinosa gutumija kabiri nuko bimeze kiganiro rero nimba mubona Biheze aguma agaruka nganye inshuro nyinshi nikura ko ashobora kutuganiriza kudutera inkuru tugatwenga tukaryoherwa amasane yo turayakunda namwe muzotura muyakunde anyway ni Biheze on the floor rap you the rap commando aje uri romantique nashaka kutagute rap romantique romantique ibintu birakomeye cyane mugahage hage ntari kuri rapa muri no siniko ndarapa mugabo nariko nyene urumva nyene inguma ndi mu rapper urazi ko igenda iribo narayumvirije hama ntangura ndayimagine ndavuga boki umugenzi wanje aho yandikira muri studio kenshi none est-ce que ibintu byahendikiye muri studio yego nandikiye muri studio c'est vrai cyane gose naranayanditse yose irahera rege umuntu yankoreye ino ndirimbo ni numwe yakora nutamuke ndabe sasa rero muri studio yego sasa rero muri studio urumva urashaka guhura nyene n'ingene ya kubera kenshi aba producer imyanya yabo usanga ibigoye bafise abandi bantu bakira je namubwiye ni yihe beat officially free wow hama rero ndayandikirako none nk'utu vraiment ibazana amajambo ngahe ku majambo wifitiye je nandika indirimbo y'iminota 11 duplicateur zishika kuri 4 5 ubwo nonanirwa na deja aho nyina aka ni nka chorus ya hip hop ni nka chorus ya rap yo urumva ngene utuma sha reka ndabisome mu majambo ntibabivuge reka ndabisome mu majambo mve ngene singira ico mvuga turi kumwe birandenga oh my god je ndakwihweza rimwe na rimwe bikancanga mbe ni kuki urenze uko urenganye bose bakuraba wagushaka kwanda twagasyo nukuri uri mwiza muko abana n'abakuze urabasamaza yesu we niteka kubandi kumwe nawe oh my god akore niko kabi
ako niko kabi koje niko kanko ni one mu gifaransa wakwisi iteka ndamwise nyawe abavyeyi bawe ni bubahwe bamvyari ikibaje kirenze nkawe ariko none amango je sinzi kuduraga kweli baramaze gukanye rimwe gatandatu no okay udraga gute urazi kudragaho navyo nzi voilà kubimenya je kwanje urumva kawaida umuhungu azi kudraga no umuntu afite resistance y'igihe kirekire abakobwa musingene mutesta abahungu ngo nzokubwira akubwira kugira kwige ko neza arakubwira oya ni burihanganye si ne ko wihuta urumva nyina akaguma gukwepa kandi akakuvugisha neza amapere ama message mugabo si hari nyine uwundi mwanya ukabona nyine ariko arakwiga ko wewe mu mutima wiwe afise socre nyine yisangije we nawe uri umuntu wiranda n'ingoga hari gihe ugenda hasigaye iminsi 2 ngo kwemere bana apana bisanzwe na patience ufise pana amgara bizko kari kure kajyawe n'amaguru naragira baba amaguru ushaka ufise matoya adashaka kuhashika nkamwe gwanje man uraziko mfite utuguru duto maremare ya gusa ico nzi vraiment kudraga kweri sinzi kwinginga ahubwo ntuma ninginga uwo namaze gukunda uwo twamaze kubijamwo ndumva neza ko kumutakaza sinovyemera ikosa mbona yuko ryabaye entre yanje nawe ndagerageza uburyo bwose kugira ngo atari urumva wowe drago muri kumwe busanzwe yego mugabo woje tutazi naye mba ntinya ko nsarisha yaramaze gushikira mugabo c'est sûr urumva ni erega n'ubundi umuntu atinya ishamba atinya ico barihuriyemo byagenze gute urashaka kudraga umuntu hari garo umunyeshuri ndavyibuka ariko ndibaza ni mu gihe cyo kuba umunyeshuri eba uyu muntu vraiment yarangaye ko kabisa nanje ndavuga ni sha nkazosubira wapi nzovuga ibiri muri jewe uvyumva utavyumva bigurira gusha kare nawe ntiri romantique ubwiye uzovuze ngo none ushaka nzoze kwinginga umuntu adashaka erega n'ubundi sinzi uko nyene uvyumva oya ndaza buke hama rero mu nyuma nkabona ati umuntu ndiko ndamugora cyo ibintu byo kugora na siku byanje musamugira shiri none nona ko tuberanye hari umuntu atarazi kudraga igihe kimwe acaca ku mugenzi wiwe sivyo hama rero acamubwira je uriya mukobwa ndamukunda ni guyanje sana mugabo simbona aho mpera sinzi kuvuga sinzi ndi timide nyene azahungu bari timide umutipe acamubwira ngo tora urupapuro n'ikaramu nkwereke ivyo utegereza gukora acaramubwira ngo andika icambere uragenda ukamuramutsa urabyumva ngo kandi uri kuratwenga urumva nyene ufise udusourire ugacumubwira ndagukunda icya gatatu ugacujinyika ugacuja ubuseriye urumva hama rero ugacurindira inyisha za kuguha umutipe urumva ko yanditse icambere uramuramutsa ugacutwenga icya kabiri ugacumubwira ndagukunda icya gatatu ugacujinyika sasa rero umujama yaragiye agenda yaborotse rana bya bindi twaratwiba mu ishure tutize niko yagiye ameze aragenda ashise kwa hozi nsawa urakomeye ariko aratwenga ndagukunda incenjinyika icenge ubuseri wumva yarabufise kweli ntabwo ari buriya umukobwa avuga urasara cyangwa urakomeye ufashwe n'ibiki nawe acaguma yajinyitse kubera ko ari iryo tegeko bamuhaye yibajije ngo n'umuhungu arasa nacu reka twivuganire ku ndirimbo yacu nshasha my fav one hageze ku mavyo zangayo ntageze mu buje yego urasoma maririgisi Marilix na no chanda isome yose nsoma yose bagende bayirabire entre temps lyrics zirimwe muri description y'indirimbo abantu bashaka kwitahura vyoroshe mugende mu irabe ya sanef mbijana wabirengeje deje mu misi ntane ndwirakwira Mr. courage thank you tuje ku miliyoni ngo jeni baza nawe ntacu twaye vraiment tubire ama challenge tuma challenge kuri TikTok twashiriye ko lyrics none yes uho biranoroshe gukora challenge yayo anyway gukora na bizakugenda kigudera koroheye ntivyangoye kweli wavuye ntabwo twari tuzinanye yes nimo nakubana biko waje gukora n'umuntu utarimenyeranye
mbwa wari umuzi nawe yarakutse bo antuka cyane ndamuzi kweri yaririmba neza nari umufana we nakunda akarimbo kitwa urefeje kemutwicirata uturyala impamvu yaciye aririmba ngo fake just indirimbo yiwe ni nziza cyane iraryoshye cyane iri muri style ya trap hama rero je mvuganirana turirimba naco byantwara hari amakuru rusaku mfise ko wagiye tari bo muza gukorana bo sivyo amabiza guhara bakorana n'undi muntu niyo yari ari gahunda kuri ino ndirimbo oya umwanya ntaho nari mfise ukwiye hariya ya gusa indi ndirimbo naririmbye yose irahera ariko major uyu mu producer ariko zarambwira ati indirimbo iri romantique sana yagiye mu ijwi ry'umukobwa vyojyo ampropose abakobwa babiri numva nyene niyo nari nsanzwe nkunda ingene aririmba ndavuga nti uyu ni sawa vraiment mu propose ni yavyanse yarumvise nyene ko ari gikorwa naco kiri intéressant kusanzwe collabo ni partnership birafise ico bimufasha mu Burundi wacu kubera mu Burundi nta ndirimbo ziwe bari bamenyereye kumva hama rero nanje public yiwe nkayiganya nico collaboration sigura kandi rero aririmba neza sana umuntu wese amumvise ateza kuba interest kera haragira kahaoke yes bon en fait hari kibazo je ko ntara muririmbye bintu ntashaka gutahura umuntu murahuye ni mwaramuzinanye murakoranye indirimbo fresh okay muri video hari ukuntu muomega muri familie je murazinanye muramenyeranye ahubwo rero uvuze contraire abandi bambwiye ngo naramutinye gose ngo twaratinyana sinzi wowe ngene wabiravye yaje nawe umenga murame cyane niwe yisanzuye gose navyo nzi mugabo je nabonye bo twaragerageje nyine uko dushoboye cyane umenga muraba kuko bwari bugize kabiri je twahuriye muri studio twongera duhurira no muri shooting nimwe so bagura kandi wapi haka bari mufise imico mibi kwereke umuntu muri mukorana gusa none muba muri mukazi arashaka kuba ari occupé nanje nkaba ndi occupé naho mu Rwanda ngiyeyo umva mba ngiye gutera amayo haba hari ivyo ndimwo rero harimo ivyo ndimwo mbanza kubiheza hama kandi nawe nabafise ibikorwa bimufatira si umwanya wari wose mutegerezwa kuguma muri koresere nkuko twabiririmbye kandi ibyo mwaririmbye bi hari ikintu nigeze kukubwira kera ndakubwira ati je vraiment ndakunda uririmbye je ndakunda indirimbo za vraiment mugandi umufana wa R&B cyane kuri apura nzobihebe nuri kuri apura nzobihebe none nuri kuva yarakunda hip hop nawe rero umuyu wawe yarakunda rap cyane bano bibona none bi nuri kwimana kuyusohoya akaririmbo ariho abantu yamaze kwibona kwera ahubwo rero narabonye rap irakangana kwera irafise ingene nico ituma rero abantu badakwikunjija bakwikundeka nkatanga ivyo niyumvamwe kubera ko umuziki wanje iyo ndirimvye R&B bararyoherwa iyo ndirimvye turimbo nk'utu baraturyohererwa kandi ndirimvye dancehall nayo biraryoha ndirimvye rap kandi hari abaryoherwa so rero je numva no basatisfeza bose hariho ukuntu iyo ukoranye n'umukobwa baca akenshi vraiment ndabizi ko ari kenshi bigushikira ukoranye n'umukobwa acavuga ngo murakundana murasohokana barabivuze kuri bamona n'abandi nanje barabivuze urumva ko aratumaze gukorana ibiganiro byinshi barabine nankaho no kwikoza ariko nabo no kwikoza je no kwikoza abantu baritera gateka kwera baterana agateka je sinari kwikoza gusa nico wamenya oya nta nico ntwayirega mugabo gusa nzi kugira uvuge ngo jewe ngo oya nta nico ntwaye ariko mugabo we vraiment wese no kwikoza kwera ndashaka kuba mbona urenze nyene atacu twaye mugabo utari guyanje byose bibaho urumva kandi noneho ndatinya no kumaramara nabikubariye kora biziko no kumaramara bishobora kora biziko no kumaramara yo ushinge sombiye maze kumenyana ndashaka kubaze ko bataba barayivuze kuri no kuri Yarine navyo bavuze kweri deja batangiye kuvuga ngo dutinya na muri clip none bakora iki babivuga ku bandi bayivuga I don't know nibaza ko nko kuri Mona urumva ntibari bamenyereye umukobwa ashobora kwactinga muri clip ataririmvyemwo en même temps umuririmbyi kazi ico cyategerezwa kubavugisha en même temps mbega bash nta nandi je bari bamaze kumbona turi kumwe umuntu bita Meili nawe nuko nyine muri ararenze yaractinze atigeze aririmba boreka kumuvuga kweri bagaca bona twakoranye indimbo yitwa Insolite bagaca bona namutwaye mu ma interview sinamukuzaniye ubwa mbere ngaha muri Siren Vibes ahandi ni
no muri Pampana bakumva indirimbo zingahe bavuga uyu muntu barakundana. Natasha indirimbo yitwa Hindukira hari kuntu nyene gihe bamatrofe ngaha muri RFM y'umwaka muri 2018 murazi ko wayitanze muri 2019 mango sinibuka. Natasha badushize kuri table imwe ngaha hari kuntu yanwesheje intuze ariko aranwa kumbe hari umuntu nyene w'umunyarusaku yafashe ifoto hari yafashe video kwanza acaja kuyipubli ameme tamu gutaha je sine bwagura imodoka nshingena mu modoka yiwe bacavuga ngo yo none ngo entre ya Biheze na Natasha ni ndasumye ubu donc Natasha niwe yaragusumye yaransumye je urumva rero batangura kuvuga ko dukundana kandi Natasha turi kumwe muri radio mu ma interview yavuga je Biheze je ntaca ntwaye je ndakunda abasore barebare bameze uko nyene urumva ibintu nk'ivyo urabona urashobora no kunterura abivuze rero ntibamenye ko ariko ara joking bacha bifata uko nyene kandi urumva muri ko murablaga ibintu tuba turiko turablaga nga hari abantu babifata serieux none Biheze urafise umusheri ugira umuntu cyangwa ugira umunyake nta mufise umuntu oya kugira ngo abantu bagomba abagore ku munsi babihebe bo none ugira ico gihe cose babampa sinari nkundana sinari ndi muri abonyene banyagiriza bari bazi oya abonyene banyagiriza abonyene bari bazi umukopine wanje usanga bataba bari si bavuga ati no baba babizi vraiment rero abanyagihugu bo simpaka babijemo kubera ivy'abasheri none cimbona bitaba bikenewe none je ndakundana n'umusani oya sindigera nkundana n'umukobwa w'umu DJ canke w'umukomedienne none muri ico gihe hatari umustar je ndamuzana mu biganiro vyawe gute kuno musi twazana n'akaririmbo gashasha kugira ngo turabe uwo the luckiest girl akundana n'umusani wacu abayiyizi wenyene abayiyizi ahari biramuryohera rego umugore w'umustar wacu w'umustar suko bigenda niko bigenda burya abagore ba Messi suko ari abastar nta kintu kimwe cy'ubustar bakora muga turabazi abagore ba Messi ba Cristiano abagore ba Chris Brown amina abagore ba star je navyo nabindi mo sinsa nabi gose gusa icyo nzi ndarusha Rushande wemvuze ndarushe musa nabi mugabo nyene urumva nyene nduhutse ngira ngo naco byo twara donc ndaguseze ijoro gize bye nishaka gukunda bon abantu batarumviriza indirimbo ya Biheze shasha tumuha ama views arundi muko muraza kandi urumbesha ngo indirimbo urayishira muri ntuzi ya commentaire ntabishiramo na link none ko ariko utabigira none ko ariko utanyibutsa ndinda kukwibutsa ndabivuze mu kiganiro ukimonta utari kuravyumva sije ndakimonta none ukimonta navyo mubarira time wari hama bigahefira babarira basi ambabari abagore baragoye vraiment ufite ubise umugore harimwe yivuga kugorana urumva wewe rero uragorana nenda gusaba n'ikigongo birangira umvuze ariko ndayishiramwe abantu mutarayibona ko deja ndinze nza ngaha hariga nta kindi mba ndiko ndakora ya basi muhura muja kuzira muvugisha kuri sovemo ego vraiment kandi ibijanye na ariko ndaza kuyishiramwe kubera ndashaka ko nana ko dramatique yakoze 2 millions ni vraiment muri 3 mois 2 mois muri 2 mois yakoze 2 millions birerekana ko abarundi bose bara ibintu byabo basigaye bakunda ibintu byabo ya myidogo yawe bi je ibintu biko bigenda neza vraiment barakumvi ubunye nta kintu ubwira abarundi bashimira no bashimira gose Imana ibahezagire kuba batwumva n'intambwe YouTube yateye imbere ibi byose bacanje mu minsi bapfuye bavyifuza aho bitaba amatata bari bifuza kuba bosora akaririmbo bajyamye muhira kakarabwa n'umuntu ari muri Sweden canke muri Australia canke ari muri America Canada n'ahandi henshi mugabo ntivyabakundiye rero twebwe natwe ifoko tubanza tukikomera amashi tukishimira urumva tugashimira n'Imana tugashimira n'abafana bacu bumvaga akamo tubatera kubera nukuri vema nka kubesha ibintu by'imiziki ibi biracana intege cyane urazi ukoze indirimbo y'imiliyoni 5 ugacura nka views 2,000 birabaje umwe basi babone basi kufise na kandi n'abartiste tuja kurondera hanze y'igihugu bararaba adresse araraba kuri chaîne yawe ukurikirana n'abantu banganiki wewe uzomfasha iki wanyu kwanza
kuko ashobora kuba atazwi ngaha mugabo iwaba ari umustar mwakoranye muri Zambia ntaje nawe narinzi mugabo uriya n'umuntu akomeye cyane mu gihugu cabo muri Malawi baramuzi twari tumuzi mugabo twaramumenye muri Malawi baramuzi muri South Africa baramuzi no muri Ghana muri biya bihugu muri Sud baramuzi arafite amakolaba akomeye nka P-Square Yemeye la de Sarkodi umva n'umuntu akomeye je dukoranye urumva hari byinshi nungutse gose nabo nyene yaravyungutse iwacu kubera ko ngaha nego kubera urabibona nyene ngene abarundi baciye baja kumukurikirana nabo abarundi tubashimire gose kubera mu kwiyerekana arashira ko ni drapeau vraiment ni ibintu biryoshe kubera bijya urabona ati uyu n'umuntu yego vraiment umuntu ariko arerekana kandi nawe nabonye ajya amadrapeau acabona ati wa muntu nawe narashigikiwe nico gituma rero umuntu wese kugira ngo agufashe ikintu canke yemere ko mukorana nuko abona ico atora kuri wewe kandi ni bono aussi kwankoraje abantu batwumvira tuma dukoma induru ati mukundi ibintu vyanyu mukundi ivyo mu gihe mubikoze foko ko tubabwira ati kuri mubandanye ko nyene mubandanye atwa birankoraje nka dramatisme nimvira nk'ukuntu nk'ubahana habara kuntu bayiyumva niho yaragitangura Jean agitangura kuririmba Jean avuye muri Bantu Boy agacagira inshuti nk'iyo biramwakora nibaza ko vraiment bitamuhinduye kubera hari abantu benshi bashahindura na démarche uriya n'umupeti wanje turazinanye gose cyane arabizi sibyo ikiganiro mwakoze narakibonye yavuze ngo kenshi yaragenda kenshi ahantu hose tuja je kenshi tuba turi kumwe Dramati ahantu hose mbandi kenshi tuba turi kumwe ahantu hashoboka mu bantu kandi bumvira impanuro zanje arazumviriza kuko ndamukurira mu myaka no muri carrière ari ukuntu yavuga ngo iyo turi kumwe ugasanga abantu bariko baransaba amafoto bakaza kamwe Biheze ndashaka uwo agacana none kweri naje ntibambona kweri ngaje nabwira peti yangu uri mugufi kandi ntabwo uri umustar tekana rero mugabo nyene nandi ko ndamucokoza aho cukorana ishavu uravyumva rero indirimbo zose asohora nyinshi mba ndazizi before bagashuhira apana bisanzwe kenshi baramuhani telefone dufotore na Biheze uravyumva rero ico gihe bibaye muri no mwanya arashobora guca yumva umengo kubera yabigezeko akaba yumva umengo yageze hariya hejuru mu bicu ugashitangura rero kuba umengo uri gitangaza ivyo bintu ni bibi urazisiwe wenyene hari abapeti benshi bivanye n'imyaka bivanye n'ingene ni kugenda buke kubera hit iramara mazanya ushaka gukora hit irenze ejo buke ugacubura yindi ishobora no kwegereza n'irobo ahubwo kugira uce bugufi neza ugenda buke wowe ukavuga uti mana yanje none izokurikira nzoyironka gute kubera ko hit ni chance indirimbo zose ziryoshe ntiziba hit urumva hariho best song na hit song rero iyo habaye best song iraryoha kumvikana mu bajama nyene baba niga bazi umuziki n'iyindi hit song gusanga no muri toilette watavyo witeze nizo zizi rero madam kuva yaririmbiye nanazifise nyinshi yarakoze EP havuyemo akarimbo kitayo men nakone karaho nyene mugabo baragakunze kararyoshe eregize yakoze zose ziraryoshe mugabo ntibishobora gukunda kandi karimbo kiwe nkunda ni friend zone aririmba neza man ndamufana cyane hageze muri rap hoho no mu freestyle wa mbere nabonye mu gihugu cyo mu Burundi ikibazo afise peut-être ni indimi ivyongereza vyinshi ngo umunyamerika mugabo urumva nyene American living here okay yes yeah man mugabo nyene urumva nawe uri umujamaika ba mu Burundi oya je kenshi mvuga ibirundi vyinshi man nizo freestyle azigira mu congereza urazi abazigira mu kirundi man ndakubwiye n'umuraperi wa vrai Dramati apana uko mwumva afise ijyo kuririmba n'umuraperi wa vrai wa muntu afise zijya hardcore zijya za bass drums arazishobora kurapa nyene ama punchlines arabizi ama freestyle ugacumuha nk'ubu dufate sujet ya Siren Vibes akaca yikora ubunyene kandi rhymes mengo ni ibintu yanditse bisigura yuko iyo brain afise sabarundi bose bayifise uravyumva afise impano ni yahatari rero Imana imuje imbere hama kuri no step yageze ko ntaca jana niyo step nyene kubera ko step irashobora kuguhenda ugacumva umengo urakangutse hari ikintu nshaka kubaza umaze kugira izina tukumaze gukora imyaka myinshi maze gukora antwa mu raperi dufise mu bundi beze urimo nibikindi gituma udacika intege cyangwa umubandanye kwena ndashigikiwe
burya iyo mbanje kuri stage nkavuga tuendelee ama tusiendelee toka wakifanya hivyo ndugu yangu unasepa mwenyewe bataranagukura urijana n'umuziki ukawuheba je ndashigikiwe guhera kuri audio guhera kuri video nkora guhera kuri performance mwanzo mpaka mwisho do a jusqu'à z mba ndiko ndirimbana na public muri make uri umuntu w'abantu turakundana kandi barankunda cyane gose ivyo ndabashikiriza baravyakira iyo batavyakira nacitse intege hariho benshi babihevye rega amaze imyaka itari mike urugira ubwoba ko ushobora hari igihe umuntu akora ikintu bon twese turafise abafana abantu badukunda cyane mugabo ugasanga ubwe umufana biroroshe ko hari ibintu byiza baradukunda se vuga ari igihe ukora akantu gato kahirira gato ugasanga bose baciye bakuva ariko umufana ari fidele ntahaja mwe nabo nabagaharara urabatubwira ubwo ko ushaka none ni twama twakoze amakosa hari n'ivyo bakubeshera wewe nta na rimwe barakubeshera ibintu juste kugira ngo izina ryawe ripfe biruzuye n'umuririmbyi mugenza wakaza kuri micro akakuvuga ko ibintu kubera we ikenereye bamuvuge arazi cakeneye wowe agahitamo kugucafuza muri ico gihe Imana yonyene ibizi innocence yawe irazi ko atacuyagiriza ujya yabikoze ahubwo ni wasanga ariko aritera imikoshi nico gituma nkubwira nti wowe wenyene ikosa ritakuvuyeko uzosenga Imana wibandaniriza akazi kawe nta mufana wiwawe wa vrai azogenda ngo ni kubera ko bakuvuze nabi abafana ba France tubareke bagenda Mana urabareka wenyene azizana ni wabandanye ukora kubera ufise byinshi byo gukora wewe abafana ba Foni muhinduka ni munihaje nk'ukuntu mfana Barcelona nigumitsindwa imisi yose ngoma ndayikunda n'umunsi umwe izovyukana babandi baharara jewe nashaka nkubwira ko je nawe ntituri kumwe ku bintu nk'ivyo by'imipira mugabo nashaka ndakubwire jewe mfana equipe itsinze gusa nikomeze utsinze jewe uburi umujama wanje mba ndi umufana wawe uri materialiste jewe biri apana iyo ni match ni football ni kuvuga ivyo bindi ntibijanye birajanye jewe biri none tubipfe nikomeze okay uzoma equipe angahe equipe zinga football aya izonzi hariho Manchester Arsenal uzi mu Burundi cyane zose Barcelona hamwe na Real Madrid na nizo nshobora kumva nyene ubunyene ura match kangahe Jean ndaziraba kenshi ko hariko haraba la liga la liga ndaba kenshi ndaba coupe du monde gusa naho ni kubera urumva occupation y'abantu bose bari football wirotuvuri wenyene cimba oblige nyene nagiye kubera abandi ntavyo nshaka kandi narigeze kuba nkina football cyane nkinira n'ishure rero wibaze mugabo sinzi ngene byamvuyemo par contre mpora nje kuraba ama match ya basket cyane ebana match zose zibira kuri departement mba ndahari canke kuri bahita gute muri Asiatique muri departement nye sinzi okay donc nta football ukunda basket cyane kuri muremure oya si kubera ico ni kubera nyene urashaka kubukunda ikintu tu nanko uko nkunda catch je ndayikina urakunda catch apana bisanzwe saa 10 z'ijoro zingerera ko ndiko ndayiraba c'est pas vrai ahubwo nshobora no kuba ndayikunda kurusha n'umuziki ibintu naravye no kwimana kubera nta nimwe jako ntazi Jean nabage bakinyura bazi amazina mana yanje cengira amakwa no kumenya abavyeyi babo apana bisanzwe man jenzi nzi abakobwa babiri bagi bamahasa banikibera ndakubwiye nta muntu n'umwenzi yes kandi ndazira ndazira ndaziguye ko Jean kujya kuntu bagwara bakubitana bakamena imitwe n'imigongo amakategori y'ama match yose mfana wo mbonye yaje yitonda zose ndazizi vraiment kandi wanashaka kacirimo amanyanga menshi urabibonanye ko harimo amanyanga mugabo ndayikunda uko nyene Jean urazi n'amanome yazo hari wakoze amakosa arabibona yego deja ho ndabibonera umwanya umwe ndabipinga ariko bikananira hariho ingene umuntu ashobora gutora inyunda akayigukwita mu gahanga ntuva amaraso wowe no ufise umubiri wa gute niho bincangira rero bijye biboro bijye agatora ikintu ingazi ipima nk'ibiro oya moi je pense que hari mitingira banywa ntavyonzi kandi rero ukabibona ariko ata montage irimo ukabona na public irakoma induru cyangwa gutera kwisima hari yanye ukaca haguruka ugasura kugwana kandi harimo umukace rumwe yaguye muri terrain yaguye muri ring yitwa Eddie Guerrero yapfiriye kuri stage bamukubise intuze ingumu yo muri nani yo mwizosi
no kuvuga umuntu umwe bariko barakinana ni wagiri umubabaro vraiment kubera we yarazi ko ari game bariko baraca amahera. Okay. Ije ngira ni ibintu abantu batari bakuzi ko ni sport y'indukunda. Karate narayikinye 3 ans. Ça vrai. Ku ceinture ye. Uri ku ceinture ye. Ico gihe niga mu kangahe natanguye niga urana adolescence gutwara mu bintu byinshi je ntwaye mu muziki na sport naraterura n'ivyuma ico gihe peti nari mfise poitrine nari gutoye muganye nje nsanganiye imyaka ari imyaka kugera ko nyene kavuga uti je nta muntu numwe shaka yuko ndenganya igiti urumva vya bindi uvuga uti je nta muntu numwe yeza ndenganya rero ifo ko ndamuhushu kandi aho rero narinze mpeza je sinigeze ngwana n'umuntu n'umwagwana n'umuntu oya vraiment kugwana si ibintu vy'iwanje kiretse uri muri komba nyene zazindi z'abantu ze uri kuri entraîne nkawe nitwanagwana oya no guhana Ese ko hariho difference yo guhana no kugwana je ntumpana kugwana sure so kadro bizugutwoca bihewe Ndochina birekanye neje no gwana gute n'umukobwa kwanza urazwe no mu gentleman ndabizi apana bisanzwe urabizi voilà anyway gukora video mu Rwanda bimeze gute papa yo mu Burundi ugereranije ku mafaranga ku ma location ku ma ama ideas bimeze gute ntihe bigo cyangwa ntihe byorosha urumva kubisanzwe ahantu hose ushobora kwideplasa ushobora kwideplasa ugafata indege canke ugafata imodoka aho sina mahera urumva biriyongereye ko sico kimwe nuko wova muri quartier je mu yindi yego ariko ndikumvaza hama kandi n'aba director ntibakora co kimwe uburyo buratandukanye kubera uburi no urumva uri mu gahinga nturi wanyu ibintu vyose ubu wumva nyene yuko bitegerezwa gukora amahera ariko ngaha arashobora gukora connection kubera ko ari hubaye cyangwa ko ari umujama urumva ntibisa na gatoya ngiye kintu nshaka kugoye gose muri iyi ndirimbo nta na kimwe vraiment biri gusa hageze ko ndayironka ngira niho vyagoranye gato kubera peut-être umwanya w'umu director naramubuze hageze ko ndayitora c'est vrai ntaco kazima yawe yashoboye kuboneka. Anyway, before yuko duheze chaka gato tuvugane kuri ku ndirimbo yacu nga yafuditse. Ndirimbo yariwe n'ibikoko. Yarije nka insolite. Ije nyene bwati yo mutipa gira hare kandi vraiment. Oya nyene nabikoze kweri kandi n'ubusi nabihevye. Ugira uhare kandi? Oya ni kubera gusa clip yatakaye. Ama image yatakaye. Ariko wogira hare. Udi ndayifise. Bashaka kuyumvira. Ndaza kwikumvisha. Nza kubivuga. Mvuga ibintu birimo. Oya vyihoze. Gusa ico umenya co vraiment nyine umuntu wese vraiment yoba yaranshaye ko yoba yaragize ingorane muri iyo ndirimbo kubera ko jewe ndatororokanya amakuru y'umwaka wose. Sindimwo kwe. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa12 nkamenya ibintu byose vyabaye. Umva ndirimbo ndayikaniye ko kuntu shaka kuyumviriza. Rero hari abantu benshi. Umva ko nayishuye nkibona ka. Hari abantu benshi batuburira indero ozi kandi twebwe turi abana beza. Sivyo? Ukigira umwana nyine kumbe wamubikiye. Kumbe wakabitse. Bien sûr. Nakwemera. Muri domaine zose. Wabitse. Haba muri mwebwe. Haba mu basheri. Haba mu bafana, haba mu basani no mu ba DJs. Haba harimo abantu baterana inzigo kweri. Batagira indero. Mu makategori yose hari abantu baterana inzigo kandi ndazi umwe wese arafise umuntu yamuburiye indero. Iyo ndirimbo ntuburi uyitura. Ko divira nko muronzo yirungikira. Turavize ibipeti vyama bituburira indero neza. Hari umuronzo yirungikira. Umu ex wa. Oya. Cyaba ex wande barafise indero. Okay, bon. Hariho akantu wanditse uwo wakweza ukuboko niwe agukwega amatenga twanamake amagara Avure ncitiranwa kuba bambwiye ngo nzi ndakoresha imvugo mbabarira amatwi ubu narayikoresheje bambwiye ngo mani kirundi cyawe kiri bizarre kandi uwo wasize amavuta ni wagusiga amadasahugwa amazina ntukura yazi bayita gutena mu gifaransa namavyi mu kirundi Mpafutse none muvugo ndabivuze kwe none no kugira kwera ndayipostinze ni benshi bambajije ico ni giki
n'abantu benshi b'ibujumbura batazi ibyo ari byo bakunda kwivugisha bakunda kwivugisha ikirundi nyene cakindi ngo amakaka ayo mubebe ari kirofaga mahari rero urumva ibyo nari kwanda vuga cyangwa mansenga imana sinzogushavuza ko ndaje uzoshavuza ndirimba ndagonga wewe baza ngo wicaye utanashavuza wewe nta stress wigeze kuntera wewe uravyibagiye nta bintu twapfuye wewe ndabivugire ngaha kandi urabizi wewe nawe wenyene uri umuntu ari teti kwanze ndagusubire saba pardon petit saba pardon nawe uri umuntu ari teti nawe uri umuntu ari teti none ibyo twapfuye baza twishize ngawe wewe baza kutosa wewe baza ko je gutsinda man niko ujye umeze kandi nuru niwe yari yadukameye si ibyo twapfuye nuru wewe ntiwashize mu contract wewe ntiwashize mu contract ntacyo wewe vuga cyane ntacyo ni wowe akora arabona combien de fois ugorana wewe ni wowe ugorana jewe umwanya wanje nigenda ugaba nigenda ugaba umbabarira je nagusavye imbabazi umwanya wanje nigenda ugaba mvuze ni iki bintu ntavyo nshaka cyo tuvugana ati ejo tuzobisubiramo ni nkuko kwi clip ya Fuditse hamejo nkayisubiramo kirimo amakosa turabisubiramo n'est-ce pas umwanya wanje ndawitondera nkavuga ni ejo nzogaruka hako baza kuncisha mwijisho sivyo ikosa numva ko ari wari urifise yes twari twabinyegeje ariko birangiye tubivuze kubera afite ayareka ndeka kubivuga je umviriza sheri wangu tunapendana sana mimi nawe tunapendana tena gerageza rero uburyo bwose uzuremera ikosa niho uzoba umuntu uremeye ko yanagira ko urabona nikiganiro ndagiye chuta kazi mari unana urabibona nuri honyene yarambwiye ati uyu mukobwa n'ukurije ni mu biheze mwenyene je sindimwo hagerega haraje gato ndaguhama ko je shavuye ngigazo ngigazo gwera amajena cyambasheke sinogukubita no kureka gusa mugabo umenye narashavuye utansavye pardon n'undi ntibizohe uraje ko nashavuye hajya babaza we muri iyi party wewe ngaha nta ntuze nta inserzi wawe baza wezoja munga iyi ndi babaza ngo yaraheze ko na episode bandanye unyikwega kuko tuva mu fa nabwiye je ndirimvye no yipromoting yo ndirimbo asha kaga party nyene ni ngaho ndi antu umva ucu promotinga hit na hit abana ofite nta nubwo ntukanarega je mvuga ibintu gusa vyumvikana ivyo ndiko ndandika ngaha ngo wakwezi kuboko ni wakwezi ibintu nk'ibyo burya nta muntu numwe urakorera action ukorera service akaguhinduka akamwasi wawe benshi baruzuye cyane sindababona twarinke nukuvuga wasize amavuta ni wagusiga bijya bibora urumva rero ico gihe uri umuntu waragerageje umva ukamucira inzira nziza urumva kugira mu yicemo mwese basi mu nyuma agutanze imbere gato yagaca yizibi yego none byari sanse akwemeza ko ari we ahubwo yakuja bukije contraire yego mugabo rero ntivyari abantu nk'aba n'ababono cubiho rero urumva hari hakarimo nabonye ngo nyambika fime ibintu bibera mu isi ni ibintu byataye iyo wambaye fime uce wigira ubutabibona tu turabiraba tukinumira kwambara fime nyama tukibandanyiriza reko ubuzima ari bugufi nituzi nigeze zomara kuri iyi seno yes je rero urumva utwo ni bwa mbere nari nkozo makavaza ariko imistari kwari kugira ndabereke ko ngarutse nka wa wundi nka wa mujama nwa mutipe ona wa mugranye ne wa undi muri face on the floor kama kawa kama da rap you die in the place rap commando yeah man alors nashaka gusaba ikigongo umugenzi wanje Biheze naramushavuje kwe ntazo ndirimba iko frame amba bari bivugire ngaha nyine kandi jewe imbere ko ndababarira nashaka ndababwira ingene ndi umwana mwiza listen no sindaheza ndakubabarira n'ukuri ndaguhimba bazi ndamubwiye nti futa ico kiganiro ndaguha amahera wari wakoresheje no munsi yose guhera kuri kamera guhera ku bintu byose watakaje nimba ari gitoro nimba ari amahera ya taxi nimba ari kamera wakotesheje navyo navuze kugira basi nshindaguha n'uwundi mwanya tugisubiremo ngana ravyanse ntiwavyanse none umva wagize neza sinagize no urumva nawe ntiwagize nza kumugenda gikure urumva kubivuga nuko nari mbonye ibintu binsubiza inyuma nka brand yanje ntegezo kuyihagarara ndashaka kumenya ko twa solution yindi tacho kugitego iyo solution n'ubundi sinayishimye byabaye kwabaye kwihagararako nawe rensaba ikigongo ibyo nibiki urana ingorane y'abagore wasavye ikigongo none ubu wumva ko kwihagararako
vuga uti mbabarira n'ibisanzwe apana je umviriza kwanza je ntusaba ikigongo kubera ndakwinginze urabireka wowe nyine umutima wawe uzokwagiriza udafise umutima naho biragusha kubera hasaba mu kigongo umuntu afise umutima naco wasavye ariko je nakiguhaye kandi ututuntu yorakishe akishe mutima ugira nakubabariye oya kanacu urakoze nacu bazi gusanga arakamama gafise abana yokambabarire abana bako bambabarire ndenzi kigani para udisha dukoko turabuse famille natwone anyway iyo ndirimbo tuyisohora muirindire sajewe sindimwo gusa ndisire ko hari abantu muzokumva abantu muzoburamwo je abantu bambura indero ni benshi kandi bambura indero nanje ndabereka urukundo mugabo sukuvuga ngo je ngo mariko ndatukana comtel ni impanuro ubu uri kurabaha zakivye umuvyeyi asa n'uwundi man kandi nawe uri umuvyeyi nanje ndi umuvyeyi mu bandi kubera nshobora gutanga message gahindura societe burya harya ndi umuvyeyi hari abana benshi bashaka gukurikiza impanuro je ndabahaye n'abavyeyi babo barahanuye bikanka byose birakunda kubera wewe aba ari umufana wawe arakunda umuziki wawe akumva yuko wewe ushobora kumubwira ikintu akacumva mugabo umuvyeyi we yaravuze nyene yararusha avuga ati aho umuvyeyi wanje ntana turagumana tu ariko uri yabivuze ariko je ndabivuze arazi neza yuko nta bucuti dufitaniye mugabo ni umufana wanje iyo message ndamuhaye irafise icimwigisha irafise icimuhindurira urakoze Shabi Face tugende kwa jenga hana gwa inkorora koma bambe pore sinziko merci Biheze merci merci murakoze cyane murakoze cyane hama j'espère ko abantu baravyiyemisa bagiye no kuraba indirimbo yawe j'espère bien kandi pana kugira barimwe umugira uyikunde ikudisha n'abandi kubera indirimbo yaryoshe iratambika donc mugende mu supporting kugira ngo abantu biyobe benshi avuze ko bagizwe n'abantu bagwiriye kumagira amakoraje gukora ibintu byiza ave mu Rwanda je Tanzania kubera ko deja principe yanje narabivuze ko ari ukuba international rero kuba international no kuba nuko bimeze kwa example ndamaze kuyatanga hasigaye ko umuntu ashika hanze y'igihugu akavuga ati je Biheze tarinze kwisigura birebire uri kumuga Biheze ivuga ananiwa kinoma en fait ni bon Kelly ntaragenda atareka twendere bye none bye mwakoze kuduha kanya bariko baratwumviriza kudutiza ugutwi n'amaso n'abarundi one love Zambia n'abatanzania n'abaganda n'abakenya aho muherereye nabo ba diaspora Imana ibahezagire kuri support yanyu mugerageze abana mubandanye mudushigikira dukeneye amakoncert yo hanze y'igihugu soon and very soon man rero muri ico gihe twararimbiye abarundi benshi ngaha baratubona cyane gose arakeneye aba diaspora bacu nabo ziriya support zabo tuzibone live batwaje mvugishwa uzoja kugira concert hanze vuba kandi je ibintu muramvuga bihora biba cyane uzombwira ati ozi yari yarabivutse uzonzanire shokora niba alors reka ndagusenzere Biheze joro giza cyane nsezere namwebwe mwadukurikiranye turabakunda cyane murabizi mwanda mudukushigikira mudukurikirana komsa amaki ama platforms yose bashobora kudukura kudusangako Biheze on the floor on the floor kuri Instagram Biheze on the floor barakwiye ko on the yigeze bako kuri Facebook urazi ko twamye turavuga yuko kenshi umuntu kugira ngo aguhe collabo ari umu artiste akomeye cyane gusumba wewe nuko araba adresse yawe akaraba ama platforms yawe ingene abantu bakwakira mu gihugu canyu icuzo mu marira rero kuri Facebook canke kuri YouTube canke kuri Instagram Snapchat TikTok hose bararaba ati akurikirana n'abantu bangana iki abo bantu bose rero yabaravye aravuga ati uyu rero dukoranye ndafite ico nunguka kuri we
so abarundi bariko baratwumviriza hari umuntu abona subscribe kakaguma ari ruje kandi akabireka bibona kandi abigize si ikintu yikoreye kandi yanagufana ni n'umufana wanje urumva ubikoze ntaco bitwaye ugize follow nibisanzwe kuri Facebook ubikoze nibisanzwe kuba mfise abantu benshi hahandi nawe azobona akagira ubwoba akavuga ati uyu muntu kabisa arafise icamaze kuri ntuze yanje simple ni simple unukumva kushigikiye umurundi wanyu ko nanje nzanye collab ikaze muri nko muri East Africa canke muri Africa ico kintu kiratera gateka igihugu cacu je hajya ntabwo mba ndiko menyekanisha abavyeyi banje n'abakuze mani ndabizi ko ndiko nteza imbere igihugu cane rero bavyumve badushigikire aho bari hose tugira aba followers benshi bugize views nabivuze ko ariko harabaho iterambere turiko biriko biragenda neza ni ibintu byo kwishimira kandi tubibashimire akamo kacu bariko barakumva kandi n'abanyarwanda twabwiye ngo badushigikire batanguye kuvyumva kuri zino collabo turiko turakora ubucuti turimwo burya n'ubwa atari uravyumva so rero big up on yourself thank you so much for everything thank you so much for your support bless them up keep watching us keep support us keep vibing ndakwikundira keep vibing man keep vibing I told you we didn't study together patois English iganye kweli bashirangiye ndoshe shonje reka ndabasezere mwese ndababwira ati ndabakunda cyane gose j'espère ko dasura kuvuga kandi man shimwe arahoze bye turabakunda cyane naho buta we love you so much naho buta bless Siren Vibes TV.